Okay, ya ladies and gentlemen, turabashimiye muri umugisha aho muherereye hose, mubandanye mugira intango nziza z'umwaka wa 2026. Imana ibane namwe aho muherereye ku mpande zine zisi, natwe tuba tumeze neza nk'ibisanzwe, tugaruka day by day tubahereza ibiganiro nka bino by'akarorero fully and 100%. Muri kumwe n'umuhungu wanyu Ndikuriyo Leonce Desan vuga Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador. Subscribing una sharing kugira twibanire gatanu kuri gatanu. No musi nakira no mugabo sinzi ko mavanda mwita umukozi w'Imana, sinzi ko mavanda mwita analyst, sinzi nimba rumenyesha makuru. Yamara ibyo byose mvuze asa n'umuntu yabiciyemo byinshi binamuhurira ko akatumuha akanya wenyene yidondore, hanyuma twinjire mu kiyago tumeze neza. Yes ashimwe. Amen. Ndaramukije abantu bose bariko baratwumviriza, mwiriwe mwaramuse bwakeye umugoroba mwiza igitondo ciza bivana naho uherereye, mvuga ati umwaka mushasha wa 2026 cyangwa 2026. Ndakuramukije di je naje meze neza kabisa. Hari uburyo wipresentinze nca nibuka kera ugifata ama micro cyane, nubwo none musi tarayareka gose mugabo si cyane nka kera. Uri kura present ugira utangira ibiganiro. Yes, bo nivyo gusa ubu sinkunda kuvuga cyane ubu. Ubu ndashaka kumenya cyane kugira ngo mu nyuma zoze ndavuga ivyonzi. Kubera ko udashaka kuvuga cyane ubu wasanze ubumenyi ufise ari buke kugereranije n'ubwa kera wavuga gose. Nasanze keshe abantu ntibakunda kumva. No kumvira no kumviriza. Barakunda ibikorwa gusumba ibindi bintu byose, niyo mpamvu abantu bakomeye ku isi barakora ntibavuga. Barakora. Jere cyane numva yuko no muri kazoza ntitwitege n'ubundi kuvuga kwa cyane, ahubwo tuzabona ibikorwa ari byo vyikorera. Yes, kuko navuze ushaka no kuvuga ukavuga ibintu by'ubwenge, igipfu kigasha kibikengera, kubera n'umunyabwenge wa mbere bayeho mu isi yavuze ati ntuzovuga iby'ubwenge igipfu cyumva kizokengera amajambo yawe. Rero wari wambajije izina twaciye tuje mu bindi. Yego. Nitwa Irakoze Simo. Irakoze Simo. Simo kabisa, uruhande runini ndanamuzi ko nimwe mu bantu babonekanye cyane mu gisata ca cinema. Uno munsi ntiyabihevye, nakiboneka cyane nibyo aza kutubwira, ariko kandi twamutumiye muri iyo angle, ariko n'umuntu asigaye yaragutse kuko Simo amakuru mfise burya ngo sigari n'umukozi w'Imana. Bo umukozi icyo kintu sindacemera neza, kubera iyo uri umukozi araho utamenya ibyo boss akeneye kugira mutunganiriza ibyo akeneye. Dubize gute none usigaye uri umwana w'Imana, wowe wamye uriwe kuva kera. Urumwa tuvuge ko wateye intambwe ubu umwana w'Imana. Ndi umuntu w'Imana. Kubera ko utemeye umwana w'Imana ukemera umuntu w'Imana haraho bitandukanye. Umwana w'Imana kubemera ni Yesu Kristo, kubera niwo yaje arungiswe na se. Ariko aza kungira wa muntu wa mbere yari yabayeho muri Edeni. Rero mujya muntu nawe yabayeho muri Edeni ujya ari umuntu w'Imana. Ujya rero ubu rero mvuga ko naje ndi umuntu w'Imana, ko Yesu yaje kugarukana wa muntu wa mbere. Umubisi ko nk'ubu nkaho uri Adamu rero. Yes. Tukubonemo Adamu. Je novuga ko ndi Adamu canke nkavuga ko nkomoka kuri Adamu, je nkavuga ko Adamu ari grand frère. Reka twemere ko ukomoka kwa Adamu, mugani tuvuye kuri Adamu, kubera ko ikintu cya mbere cyo gutsinda. Adamu none gisiguriye. Adamu. Reka tubanze tuvuge Adamu nk'umuntu twamenye insiguro y'izina tuyireka isigo. Maze kuvuga ko ndi umuntu mba mvuze ko ndi Adamu, kuko Adamu n'umuntu n'ubugingo, n'umuntu afise ubugingo. Niko bisigura. We ahubwo uri Simoni afise ubugingo, mugani uri Adamu afise ubugingo. Adamu gusa kari wo wa mbere niwe yahawe iryo zina. Kandi twese urumva twese dusa nawe, dufise amaraso nkawe, twakagombye no kugira ibyiyumviro nkawe, twakagombye no kugira ubwenge nkawe, twakagombye kugira ububasha nkawe. Umva ko atatandukanira. Binashobotse tukamusumbya, kuko ntabwo no munsi dukwiye kugira intege nke, kugira abagore batuzana ibyo batuzanirije tuvyemera uko. Reka Adamu je ndamubona nk'umuntu hari ahantu yageze aragira intege. Twomusumbya ko yarahenzwe, ariko urumva imyaka yose iheze ntitwaguma duhendwa n'abagore.
aguba no kutuhenda no kutwica bazotwica hari ibintu mwino minsi vyaje cyo gushira umugore hejuru je sindavyemera vraiment urabibona mu masosiyete y'isi bambabarire ngo ladies first sindavyemera bijya kirya nibaza kari kinyoma none wewe vyanka gute we muri societe umunyamerika yemeje ibintu umunyaburaya yakemeza ibintu muri Afrika hari abavyemera wowe ubihakana nkane gasayimo bo duca turaba shakini mbo ibintu byose vyabereye muri Eden ni kuvuga Eden ni irimo programme yose y'isi niyo mpamvu bisaba yuko uri umukozi w'Imana uri umunyabwenge uri giki birasaba yuko wirefera ku vyabereye muri Eden kuko Eden niho habereye umuntu wa mbere niho habereye amakosa ya mbere yabereye ku isi niho habereye gucumura kwa niho habereye ububeshi bwa mbere niho habereye kubonana n'umugore kwa mbere niho habonekeye umugore wa mbere niho habonekeye ikinyoma ca mbere niho habonekeye ibyiza vya niho habonekeye umunezero wa mbere muri Eden byose niho vyahereye na sex ya mbere niho yakorewe akora uvuze ngo kubonana ngo k'umugore n'umugabo none Adamu bamaze kumuha Eva kanezerwa bakoze iki barabona ako Bibiliya ntakitubwira se ako Bibiliya ntakitubwira hama nimba batabona Nyabere yazanye hari n'abandi bantu bavuga iyo version y'inzoka yahenze Eva ko yoba ngo yamwibiye ibanga ryo gukora sex atyo bari bwakore ari nayo mpamvu ingaruka bibiri tubwira zivuga yuko Imana yongeye kubagenderera yasanze baragize isoni bitera isoni nk'abantu bambaye ubusa bakabihuza nuko inzoka baba yarabibiye ibanga ryo gukora sex wowe ako kantu urakemera bo shobora kukemera ariko kubera ntagahamvya neza biragoye kandi shobora kuvuga ikintu nkavuna umuntu adashaka kwakira ivyo bintu ariko gusa uri kuraraba je sinemera ko Kaini na Abeli bavukana kandi igitabo ceranda wahereye kuvuga kibita bavukanye mbo bashaka kuba bavukana uzi ko ushaka kuvukana n'umuntu ariko mama wawe yamukuye ahandi ariko mukavukana kandi mukazorinda mupfa muvukana ariko mama wawe yamukuye hanze ariko hagite Jonesas kaba yanditse ko papa wawe umwe ariko mama wawe yamuzanye hanze ako ndagatahura yego nk'ubu gasanga nkawe wamaze imyaka yose wita papa wawe siwe ugasanga nk'ujya papa wawe ntabwo ari we papa wawe papa wo mw'isi na papa kuko ivy'impwemu nivyo bidomina koko byo byatanguye kubaho nibiboneka bitarabaho rero bibereye hariya ukaguma uzi ivyo haraho uzoguma uzi uri muri ivyo ariko Imana izi ibindi canke bibona ibindi rero kaguma wita papa wawe kubera umubona n'amaso ariko mu bwenge bw'impwemu atari we bivuze ko uyu Gahini Eva ashobora kuba rero yamusumye hanze Boje sinemera ko Kaini nawe barabayeho ntiyaje mu rutonde rw'Imana oya hari umuntu yobaho agaca mu gihamya Imana atari yitumye abaho kandi ari nayirema ibintu byose vyabaye Imana bibizi kandi bibona ariko byinshi bari kugira ngo ububasha bwayo bubonekane ni Imana ibonekane ikiri ko biragaragara yuko n'abantu bake bazi iki Imana iri canke ko Imana ikora rero nabijya bindi biragenda biraba kugira iguma ibonekana ko ariyo Mana kuko biratangaje ukuntu bivugwa yuko Adamu yongeye kurongora umugore wiwe yongera kubana n'umugore wiwe yari yagiye kandi ako kantu barakavuga kwe maybe ko badifosinze mwibanga ntangere bongera barasubira Iyo nakubwiye yuko nibaza kuraba ibintu byinshi biri ku isi y'uno munsi byahereye muri Eden byose nico wari kuravuga kabisa kandi simpanya ko Kaini na Abeli naho bo bari basangiye se bashobora kuba batari basangiye inkomoko kubera umwe yatanze bibi wundi atanga byiza wayi batatanze bimwe cyo bavugane nk'abavukana ati twese dutanga ibi je nibaza ko hariko harakora ka kantu tuvuga ati Lucifer ari mu kazi umwe kumbure ko yumva yijwi ry'Imana ubundi yumvira shetani byose nyene naho nyene byose naho rero no kuvuga ngo arana nakunda kuvuga ngo muri Eden ngo habaye ngo ubusambanyi ngo ntihabaye ngo icamwa ivyo byose nta womenya gusa nuko tuzi ko habaye ububeshi we wizera iki muri ivyo bibiri icamwa canke icyo gihushane cacu we wizera iki ukwizera kwawe wemera ko bariye kucamwa nko ku muntu yojya kwitunda canke umucungwe canke bakoze
bakoze sex mbo aho ndafise confusion kubera mu byaha isi yerekana no munsi nta kintu na kimwe caje kitubuza kurya ico kintu bariye rero sinumva ukuntu ico kintu cakwegeye isi cakwegeye umuvumo isi n'uyu munsi kitabaye mu byagezwe bya Mose nticyaba mu mategeko ya Mose nticyaba mu mabwirizwa ya Mose icyo nacyo utaho reka tubasimbe gato nuko tuba twinjiye ariko nayo navuze urundi ruhande rwa sinema wabayemo umwanya munini aho benshi banakumenyeye uno munsi filime y'u Burundi abantu bari bavuga kigeza ahantu kure igeza ahantu haryoshe wewe sinzi ko twava tukwitina naribonye mugabo urafise experience yababa imyaka 10 nimba itamaze gukwira ikabigiye no kurenga filime y'u Burundi uri kurayibona gutu no munsi bo filime no munsi yagiye hasi gose paporo igihe twayitangura Chiko natanguye filime 2015 twatangwa na estime muri club yitwa Lumiere Dot. Rero mu rugendo rw'imyaka 10 narakinye ndandika amafilme ndaya directinga ndaya kamera ndaya monta nkora rero abo bantu benshi twagiye turabana mbona uburyo bakora mbona uko bigenda bihindagurika rero uyu mwaka hoho mu mpera z'uyu mwaka hari ukuntu filime umenga yazimye sinzi ko ndababona neza yamuvuma filime yariko iri nk'iri kirapotera rero biravana n'ukuntu abarundi bakora ibintu byabo ariko filime yantete ntagushemwe zariko zirasohoka ari nyinshi mu mpera z'umwaka amafilime yarahari n'umwaka bakoze n'amaransema menshi YouTube ziravuka izindi ziraduga uvuga gute ko menga byari hasi kandi ibikorwa byari bihari zirasohoka ariko speed zariko hamwe na celebrate zariko kijya gihe siyo zariko ariko kandi biravana nuko abarundi ibintu byinshi bakora biragoye kubona umurundi yakoze ikintu akagishira ku mutima kishira akora ikintu ariko ntagishikemo neza niyo mpamvu narakunze amajambo ujejwe n'amashinga amateka aruka kuvuga ati ikintu uri kurakora uri kugikora kubera iki nabubakana baravuga ati bagiye kubakana ni yarakavuza ati bubakana bavuga ngo bagiye kubakana bagahenda abantu ngo bashaka abana ariko iyo umwana umubuze umusaba imana none umva umwana uri kusaba imana ari wo washaka no ntabwo waramushakanye none umusabye imana ntiyumva yuko ntiyumva ko abo bana arabi imana nimba babasaba imana abo bana asaba imana umva arabajya abantu bagiye kubabyara kandi abo bana asaba imana ahubwo abo bana batangwa n'imana mugabo bakitwa abana b'abantu none wenda guhaye ikintu niyumva ko ico ndaguhaye abari iki wanje oya si iki wanje we nk'ubu iyo telefone yawe woyingabira hakabaho ico bita transfer ku kintu runaka udandaje wosubira kuzubwira abantu ngo iyo telefone iracari iwawe hama yari yande uwumve yahoze ari iya naka ariko no munsi niyo kwa naka ariko inkomoko yayo ni jewe we inkomoko y'umuntu ni imana ni imurema muga abo bana bitwa banaka ntibagaruka ngo bitwa none abantu usaba imana none uro kwa ndewe je ndi w'imana nta muvyeyi ufise w'umubiri turabasura se ushobora kuvuga ati ndi simo wo kwa naka na papa ni uw'imana na sogokuru ni uw'imana gushika kuri Adamu none umva ko abantu ari ab'Imana nta mwana w'umuntu abaho rero umwana w'umuntu umwana w'umuntu arabaho nako nari nashatse gusa utahuwe naho ubundi byose tuvyegeranije byose surusi ciba imana byo nibyo mugu umwana w'umuntu arahari yakomotse ku muntu umwana w'umuntu uyu mwana w'umuntu kiragoye erega umenye hariho umuntu hakaba n'umuntu w'Imana hakaba n'umwana w'Imana harabaho n'umuntu hakabaho Imana iri hejuru ya byose hakabaho n'umwana w'umuntu icyo cyego turahuritse ko n'ikintu so wariko uravuga uburyo abarundi sometimes bamwe muri mentalite zabo hari ibintu bibagora kuguma ku kintu bakakiguma ko bakabandanya bagikora bisigura ko filime y'u Burundi rimwe na rimwe yoba itanyaruka kugera uteretse kugera kubera ko abatangura ibintu batabandanya babikora nishire ko mvuga ati wori gukora ikintu inyungu ni yahe ufiziki intumbero ni yahe bana gukina gusa
ko gukina gusa nyene numva benshi baragiye barakina nyene byabaye gukina nyene nibaza ko byoba bigorana yuko ari abantu bari muri filme for business kuko business ntuyiheba business simo tujane gahora business urashobora kwiheba ati gute we nta kintu na wewe ushobora kwiyibutsa wewe warigeze kubukora ukabona ntikiriko kiraraninga ukavuga ati reka kino ndagihebe mbanze nkora ikindi mugihe business uyikoze ukabona nta kirikira kugishikanako ushobora kwiheba ukakora yindi ntiwari wayishizeko umutima mbere yo kuyikora wayishizeko amarangamutima n'ama-emotion n'amasantima nta kintu wakora washizeko byose kikanka kweli abantu ukagerageza bikanga canka gute nta kintu canka mw'iyi si chance nawe uza kurondera iyo cankiye ariko tugaruke kuri wewe uno munsi usa n'uwabuze muri film sibyo je niko ndabibona kabisa baraza no kumfasha nyuma y'igihe kinini wanakoranye na benshi n'abahari uno munsi bafise amazina baba star we nawe wazize iki kutabandanije je narizize we warize imbere yuko dutunga intoki bariya abantu wa mugabo ubanza urabizo zingahe zakurabye nonati prosa y'ibintu byinshi bikubako bikomoka kuri wewe nyene canke mu muryango wawe canke kuri so canke kuri sokokuru canke none nawe wizize kera ko bavuga ngo barakoroze nimba ari byo niwe wiroze rero haraho umuntu yiroga niwe wiroze haraho umuntu yiroga kandi akongera akirogora nta muntu aroga umuntu yo kuroga gute arakuroga ukavyanka none nk'ubu wewe ndakubesha ukavyemera woje uvuga ngo nakubeshe no kubesha ukavyanka aho no kubesha ariko kukuroga sha mugabo reka abantu baroga bigafata wa muhungu uroga bigafatira kukire icyo kintu rero bifatirako urazi icyo bifatirako nikijya biba byafatiyeko kabajya abantu tubona nk'uburero bw'abantu baroze bigakunda nico biba byafatiyeko oya diko barashaka guhungabanya ibintu ariko ntibiba biheze finarema okay par exemple yobu yaragize ibibazo ibintu byose biragenda byose atana kimwe gisigaye n'umugore aramubwira ati tukimana tuhebu aragwara ibihere gushika yagaza ibiti ariko ivyo bintu yabigwirijwe kabiri niyo mbacu uvuga ngo yobu yari yarozwe muri bijya biha kibirimo yaba yari yarozwe ntibyari kugaruka kabiri nimva bwo ko yungutse tuvuge rero ko ibigaragazo bya yobu yari avantage ko abicamo wazi ko yobu ari wo muntu wa mbere yadutabaye adukurako satani yobu hari nubaze ngo yobu ngo ari umuntu ngo w'amagorwa ngo ari umuntu ngo yagwaye ngo ari umuntu ngo yagize ibibazo ngo ari yobu yari umugororozi yego yari umugororotse mugabo mani yakubiswe n'ikigaragazo none munsi yobu yari umuntu yatandukanije intambara y'Imana n'iya Satani yobu yari umuntu yerekanye yuko Imana ifise ubushobozi yobu yari umuntu yahagarariye Imana arayumaka arayihagararira bituma Satani atakiza kuturega ngo ngoraba ngabagorose ngo no kwabahaye ngo no mpamvu bagirira ariko ntibyabujijwe ko ageragezwa yaragerageje no tuvuga yari yarozwe oya kwa yobu sinabyise uburozi kwa yobu uburozi nibigeragezo okay none nimba naje hari ibyabaye ari kugira ivyo yanje bizogaruke kabiri wumva uruhombo ruri ariko ntibanyishuye neza wowe wavuze ati wizize gute wavuze ati jewe nimba hari ibyabaye nije nizize wizize gute nazize impuhwe zanje uzirimo waziri impuhwe kandi izo mpuhwe zizize Imana irakuraba nyene ikavuga ati ntacyo umunsi watahuye ko wizize nzokurana nawe principe zanje ziracari za zindi matana nazo ugendane nazo muba amahoro n'ivyawe biba amahoro izo mpuhwe wazigiriye bande gase izo mpuhwe wazigiriye nde kugeza zigukozeko umuntu wese azi ko nazigiriye kubera ashaka kumuvuga adatahura ko nazimugiriye
kandi hagati impuhwe si ikintu gikenewe kuko ikintu gikenewe hakenewe gukora ineza. Ineza n'impuhwe biratandukanye. Umva uwe rero wagumye ugira impuhwe wibagirwa kugira ineza. Nari kugira ineza niyo mpamvu zampuhwe nazigiriye nk'umuntu kanaka uyu munsi ntakizibuka, ariko yiza kuba ineza ariko aba yibuka. Ariko hari abantu bagirirwa ineza ntibazibuke, wa muhungu we witonde. Hari abantu ugirira ineza nazo nyene ntibazibuke, nicyo bigomeze mu mpu. Abo niba wa mubi. Naba wa mubi. Abo ni abana b'inzoka. None wewe unanirwa gute no kubona ineza nahugiriye? Oya nkanje noyibona. Ariko hari abantu batarirokonesa, hari abantu batibuka, hari abantu batazirikana. Kuro kutazirikana urumva se wabo ni Satani atazirikanye icubahiro yarafise mu ijuru, ntayazirikana ububasha yarafise, ntiyazirikana ikibanza yarimwo, ntiyazirikana ko ari marayika w'umuco, birangira arungiswe mu ivu. Wumva none uwo muntu naniwe kuzirikana, niyo nje mbega uwo muntu ariko nanirwa kuzirikana siwe. Hariho se ariko akorera yananiwe kuzirikana kuva mu ntango z'amajuru canke z'isi. Naho ntigeze azirikana, nimba Satani atazirikanye ikibanza yarimwo, n'uyu muntu uno munsi ntaba ariko arazirikana, se nuwo nyene. Je rero mbonye umuntu atazirikana nkavuga ati okay, so ndamenye so. Ushobora ati ndamenye so. Cyangwa urazirikana ndabonye so wa. Cyangwa nasuka ndazabona se kare wa mubi. Ariko Simo ndashaka tubihuze n'inkuru zagiye zivugwa hano, zivuga ati Simo icatumye asa n'uweguye muri film akanabiheba, ati nuko abo bagiye bakorana bamuhemukiye, bamubabaje. Simo koko abantu mwakoranye mu rugendo rwa film, muri rugendo rw'imyaka 10 baragutuntuje hamwe wumva wo bihebuka bivamo? Bo ntibantunuje ku rugero rw'uko ndabivamo, ahubwo gusa banyeretse abaribo, banyereka se wabo, banyereka umwami bakorera, banyereka icyo bari. Hama ndavuga ati ko ibintu bihungabanye, reka mbanze nze kuraba aba bantu bari bande na jewe narinde. Rero maze kumenya nk'ubu mwanya n'umwanya agenda garuka, kuko nta muntu n'umwe ashaka kumpagarira. Uwo garuka nk'ubu bigakona? Ntegerezwa kugaruka, kandi nzogaruka bajya bose ndabategeka, kubera namaze kumenya se wabo, naje menya papa akaze kubasumba. Oya nukuri nzogaruka muri filime ndimo, kandi filime ndayibona, kandi n'ibikorwa byose nakoze ndabibona. Hama abo bantu nabo umwe wese nimba hari wazi ko yakoze ibikorwa atari iby'umuco kuri jewe, yitege amarira. Jesi no kwitega amarira kandi ntanabi nakoze. Oya rero umuntu wese yazi ko yakoze ikitari ciza kuri jewe, yitega amarira, kuko niyo mpembo. Hari abantu bibaza ko ibintu bigarukira ngaha, ibintu ntibigarukira ngaha. Gusa filime y'u Burundi irimo challenge nyinshi, irimo ubuntu butari bwiza. Gusa nibaza yuko ari uko abantu bazijamwo byitwa ko bakiranutse badakiranutse, bakazijamwo bitwa yuko bagiye muri business, batagiye muri business bagiye mu busambanyi, bakazijamwo. Oya ngo bagiye he? Bagiye mu busambanyi n'ubushakanye. Ibyo birakogwa muri sinema? Birakogwa, kandi no mutari muri sinema birakogwa. Uyu munsi birakogwa n'abariko nabo tuzi ko bakorera Imana, n'abaririmbira Imana. Urakoze cyane. N'abatazirira Imana. Urakoze cyane, ico nagere mvuga ati ico kintu nicugihigire hamwe, nkuko menga ni intambamye yo yaratumye naho hantu hazibukira, kuko ico cyo urumva kiri hose no mu ngoro y'Imana, urumva ko cinjiye. Oya ntaba ari ingoro y'Imana, bari inzu nyene babeshe ngo ni ingoro y'Imana. Bayindutse inzu. Ingoro y'Imana ntiyokorerwamwo ivyo. Oya ntibyokorerwamwo, mugabo bamwe mu bayinjiramwo babikorera n'ahandi. Rero ntumva ko ingoro bayinjiranye, erega bayinjirana nta makayesi umaze imisi ubona ukabona nk'umuntu hehe za ntahanga bamufatiye ahandi ha, bisigura ko igitabo kibaye ingoro y'Imana. Erega urumva diko, kubera yuko Imana ikora mu buryo bw'impwemu, kandi Imana ni impwemu, niyo mpamvu
niwahiga yiba n'iyiri ntayo uzobona. Rero na Satani uyu munsi ariko akoresha impwemu kubera ntashaka gukora. Umva kera yaraza agahenda abantu, yaraje arahenda Eva, yaraje arahenda abantu mu buryo butandukanye, cyane cyane Eva no tubona ko yahenze, yaramuvugiye. Umva kera yaravuga isi muri Eden, umva ko yaraza akavuga, ariko rero ivyo byo kuvuga mu nyuma biravaho. Ari niyo mpamvu kuri Yobu bitakunze kashika kuri Yobu direct, hubwo aza kumurega ku Mana, aza kuvuga ati yewe nuko wamuhaye ibi n'ibi, niyo mpamvu akubaha ibi n'ibi. Umva ko ho hataje direct yaciye aza indirect, marika aca hehe, asha musi y'impwemu, aza guharira n'Imana kubera isi y'impwemu y'umwiza n'impwemu yera biri nk'ibifatanye. Niyo mpamvu Satani ashaka kugenda akagira gute, yagiye aramurega. Amaze kumurega biranka, Yobu arahagararira Imana. Mu nyuma ivyo bimaze kuvaho, yabandanije yaciye nawe yigira impwemu. Rero atera umuntu mu mpwemu, mu myumvirire, mu bikorwa, mu biki. Umva ntakiza buhazarani, ntakiza nka kurya yahenze Eva, yarabonye bijyaho bitokunda, avuga ati ubu rero tinzozanza kubarega ku Mana. No ku Mana kubera Yobu naho nyene biranga. Bimaze kwanka naho nyene ntiyashizwe, yarabandanije. Rero Imana imaze gushiraho ibimazi yuko umuntu kugira atungana azotanga ibimazi, na Satani nawe avuga ati naje ibimazi ivyo naje no bishiraho, naje nzobishiraho babintangira. Ivyo byose bimaze kwanka avuga ati no, ibi bintu bizava bigorana, kandi ungike umwana wanje aze kwisi asubira nkunegite n'umuntu, umuntu yari nk'uwatakaye. Rero ivyo bimaze guhera nako Shetani yaragerageje, avuga ati aragwanya ivyo bintu biranka, avuga ati imfura zose nizicwe, biranka. Yesu Kristo baramuhungisha, imisi akubita swata, araja mu bugaragwa, aramugerageresha ibitangaza, amugerageresha ibintu biboneka, amugerageresha ivyo kurya byose biranka. Avuga ati rero tiburya ndananiwe. Rero ivyo byose bimaze kunanirwa, aciye afata bwa bubasha, kuko bwa mbere cyari igikoko ca mbere. Ico gikoko ca mbere yari we Satani. Rero avuga ati uburyo nkoramwe buragoye, reka ububasha ndabuha igikoko kigira kabiri. Ico gikoko ciburutse kiva mu mazi. Ico gikoko kimaze kugira ubwo bubasha, cyo rumva ububasha bwa Satani bwasigaye bukorera muri ico gikoko. Ico gikoko kirahari hano. Ico gikoko ni cyahe? Igikoko n'umuntu. Kiburutse kiva mu mazi. Ni umuntu. Nico gikoko cyo kwibuka kiva mu mazi kikaza kugira ububasha ku muntu. Ko hari ibihugu bitarimwe n'ibiyaga, bitarimwe n'amaoseya, umva cyo cagishikira ivyo bihugu gute? N'umuntu gusa, kubera ivyashiro Yohana ariko avyandika ivyo bikoko biri kumwe, ntiyari kuvuga ati ni wewe nyene. Yacabicisha mu gikoko kugira ngo bizotahure bene. Eka bene vy'ico gikoko barakibona. Gusa utari wahawe kubitahura, ico gikoko ntushaka kukibona. Rero ico gikoko kimaze gukora, ubu hagira hazi igikoko kigira gatatu. Hano mwese ico rero kizoza kimiragura, kizoza rirurangiza. Rero Satani nagikora hazarani. Ico gikoko ahantu ku gikoko tubanze tuhatebe gatuma. Iki gikoko kizozana na he? Naco nyene kiziburuka mu mose. Usibye kurya cya kabiri naco nyene amazi birivuze amazi menshi, rega sa amazi yo muri Tanganyika. Neza numva nka Atlantique, za Atlantique. Ico gikoko juba muri Atlantique boca bakirasa, nta n'ico konona. Uzanze kitarasikana. Uzanze kitarasi wasanga ni nka bwa bwato ryari numvise bariko baragwanira ko. Chureka kura ibihugu rutura. Chureka kurasika gute gusa Bibiliya keshi ivuza amazi, ibivuza abantu. Kiburutse kiva mu bantu. Cyaje mu bantu. Rero ubu Satani urumva ko akorana n'ivyo, yahinduye systeme, akorera mu ivyo bikoko. Niyo mpamvu nk'ubu umuntu ashaka kuza influence abantu, bakamukurikira, bagakurikira ivyo avuga, bakagendera ku mategeko avuga, bagakorera ku vyo avuga. Urumva rero katari impaka ngo Satani ngakore hazarani. Rero urumva Satani niyo mpamvu arakorera mu bantu adahari. Rero ivyiyumviro vyawe n'ingeso zawe n'ibikorwa vyawe nivyo bitwereka uburyo uri kurakorana n'uwo muntu. Rero na filime ndundi hari abantu bayigiyemo
bakora imirimo canke ibikorwa bimwe by'ico gikoko kuba successful kandi ingorane ihari uragenda ugakora ibikorwa bya cya gikoko by'uwo maraya yicaye ku mazi menshi warangiza ukongera ukavuga imana imva bica bitupangana ntupasa n'iki gikoko kabisa igikoko mbabarire sinagitahuye kabisa ntiwagitahuye ubu nawe uvuze ngo mara ngo yicaye ngo ku mazi menshi maraya yicaye ku mazi menshi niwe gikoko cya kabiri asambana n'abami bo ku isi rero urumva ni ibintu birebire gusa ntibyahawe kumenya bose kuko n'abajya kandi urumva ikibazo gihari ibyo bintu uyu munsi biriko birakorera no mu mashengero abakozi b'Imana mu bantu byako niyo mpamvu navuze ati je sinemera umuntu avuga ngo ni umukozi w'Imana uvuze ngo uri umukozi w'Imana hari aho utamenya ibyo shobuja akeneye ariko uri kumwe na shobuja cyangwa nkavuga naje ndi shebu ndi kumwe disobuja n'umugenzi cyangwa ndi umwana wiwe biroroshe yuko uza kumenya none ibyo shobuja yokora ibyo umukozi yokorera shebuja n'ibyo umwana yokorera shebuja birajongana umukozi ashobora gukora byinshi wanashaka ahubwo gusa umwana ashobora kumenya n'ibanga rikomeye kuri se wiwe ariko uriya mukozi we atari ibyo yamenye kandi umukozi ari we akora cyane je nuko ndavyumva rero ndi umwana kwa data sindi umukozi kwa data umukozi arakora amakosa umukozi umutuma gusuma agasuma ibyo atari byo ako n'abana bama babakora arateka akazikiza Simon pete n'abana bama babakubise utunyafu bakosete umwana nawe umukubita araguma atirikana kuri papa kandi yaguma ari uwa uraza kumukubita ukamwereka imfungurwa impamvu ijambo rivuga ati mumere nk'abana bato canke ati abazo kwinjira mu bwami bw'Imana ni nk'abameze nk'abana bato umwana muto uramukubita kayakoze ikosa ariko mukanya akagutwengera nimba ko twari dukwiye kuba abana paraporo kuba abakozi oya koko niko nanje ndi umwana ntabwo ndi umukozi umukozi arakora amakosa uravye amakosa umukozi akora nakubwo umukozi aramutuma gusuma akagapfura agateka akazigiza akarunga umunyu akarunga mwinshi akarunga muke akaba aravyononye rero umukozi imbere ya sebuja kandi umukozi nawe uri sebuja ushobora kumufata nabi akora agatahura none garatse kubera twatunyanga basanga namuwe umugirira hageze ko umuhemba ntumuhembera igihe gufungura wamwirije ubusa agahuzu agaheruka ku noheri urumva basebuja b'abantu nabiyo babaye babi niyo mpamvu umuntu wamugani wawe niko ndashigikira icyo wavuze yoba umwana hakaba umukozi kwica mu yavuze ntibita abashumba kuko umushumba atamenye icyo sebuja bakeneye rero urumva diko filme ndundi niyo twariko ibibazo byinshi ariko ibibazo twasanze biri ahantu hose ahubwo ndashaka umbwire nyuma yo kugenda kwirimbura wowe ugatahura papa wawe kumwabivuga ugatahura na se wabajya abandi benshi wavuze bizokorohera kuza kuvanga izo si ko numvise menga ni isi zibiri zamaze kubizigabuye ubwo ntugira usubire mu bwamacari gwawe ko numva menga sebuja wabo we ntumwemera gose bo jewe ibyo kwisi byose ndavyemerewe safi ibidahuye n'ubugombe bw'Imana rero nibijya bintu uzawumvanga amafaranga ngo ni mabi amafaranga si mabi ngo namantuze ya shetani ujya muna niyo mpamvu yabura uriko urayatuka amafaranga none uyatuka gute amafaranga ni meza tubana yakeneye yitesheru yasomagure yewe gaye niwe kintu uri kutuka wo kironka gute niyo mpamvu abakiri barayazi niba yavuga nabi wowe ukenye ni ugenda uvuga ngo amafaranga ngo ni mabi ngo amafaranga ngo ni muzi ibi byose ngo amafaranga ngo niyanga kwega ibi byose ngivyo byose ngo bikubigira kubera amafaranga ahubwo amafaranga atuma wewe ugaragara icuri amafaranga nk'ubu amafaranga ntuyafise simbona icuri nkawe nk'ubu simbona icuri no bo ushaka kukibona ariko mbo nukuvuga nk'ubu amafaranga ndayagize mbo
nimba umutima wanje uri mu busambanyi uri mu biyayuramutwe muri byino mu biki n'ibiki amafaranga ni nayaronka aza gutuma ivyo bintu bibiragira muri jewe biboneka ni ukuvuga amafaranga arashitura ingeso z'umuntu neza zari neza cyane zarihwenyetse amafaranga ni nayagira araza gutuma mfasha aboro mfasha abapfakazi mfasha abakene mfasha abatishoboye ntangira imana nimba aza kunyerekana ati by'ukuri simo arimo imana kubera amafaranga yiwe by'ukuri naka arimo shetani kubera amafaranga. Aha nibaza ko iyo side ya kabiri uhereje ko ariyo ba bantu bahera ko bavuga ati amafaranga ni mabi kubera yuko abakoresha bibi umma nabo ntibibeshere tubemerere ibyo bavuze ko amafaranga ari mabi oya ahubwo ingeso zawe nizo mbi ko zifatanije n'amafaranga ariko amafaranga zawe mbi niwe zifatanya n'amafaranga amafaranga azosha bamabi mugurumva amafaranga ataraza ingeso zanje zari zitekani nawo zari zibangamiye amafaranga araje arazishituye zaba inzogeso yaba amafaranga wumva inkorerezi y'ikibarigiye wumva atari amafaranga oya kubera kino nezi tayashituye mu byiza ayo mafaranga no gukorera imana no gukora iby'imana igomba kandi atari komeze atari komeze none ni homera uko kundi kwiza ibyo byabwiwe ikibazo n'amafaranga cyane ni wewe ibyo jambo uvuze byabwiwe n'umwe gahenira kwamye tuvuga ntiyigeze ahindukira ngo ukora neza ntiwokwemerwa yarahindukiye naca akora neza none yabandanije ari gahini none abantu bakora nabubwira ntibama babwirwa ko gukora nabi ari nabi nyene uzoronka impembo mbi none barahindukira ntibashaka guhindukira kubera iki ni bene wabona Kayini canke ni bashiki ba Kayini uribaza ko batubeshe ngo Kayini ngo yatanze ngo ishikanwa ngo Imana ngo ntiyarishima kera cyo nyene ngira ikigori kimwe cyapima nk'itoni egisi ntiyari bwazemwe ibibazo bari kubitemwa ama-engrais chimique yatanze ibintu bidafashe gute none bijya jambo urifata nk'ikinyoma bo si kinyoma gusa ushaka gusanga bitanza tagise yarafise yo kubitanga mbeo kuki atabajije Abere kugira nawe atange nk'ivyo Abere yatanze usanga atamigenderanire myiza bari bafise nk'abavukanye none wumva bo baravukana none hani wacu ho ntibihari nta bantu zibavukana no gutemana bama batemanye biraba abo nyene babakabusa impwemu ya Kayini mugabo bavukana ntibikura ko batavukana none nakubwiye ati kuvukana ubyita iki kuvukana si kuvukana kwa maraso barashaka kuvukana mu maraso ariko muri SP bakaba batavukana nico washaka kuvuga ugeze maro akaba tuvukana ari bajya dusangiye twavuye mu nda ya mama oya bajya sibo bene data niwe nko bavukanye bawe ni bande nta n'abavukanye rufise kuri inose ndabafise kandi benshi nabo mu byumva kumwe mu by'urugendo rwo kuja mu ijuru neza cyane nashaka kubwira ati Imana ikora uku tukabyumva kuko bajya tuvukana hari n'uzoja mu muriro nje mu ijuru nkuko nawe woja mu muriro akaja mu ijuru ikaje nta muriro ni jewe sindi mu muriro nukuri nawe niteze nawe ndakwaciye ko mugozi w'Imana Simon Imana ikugire neza icyo udashaka kirashobora kugushikira ariko nyene ntukabe mu bazoja mu muriro rero urumva ibintu byose ni iby'impwemu ari niyo mpamvu niwabigira iby'umubiri uzokomereka bano bakinyi ba filime rero canke sinema muri rusange bitware gute kugira bagere kwihangiro rirasha nimba bari muri filime by'ukuri nibayijemo nka business nk'ukundi izindi business zikorwa kandi ikibazo za gusanga aro bajya abakinyi ba filime beshi mu majwi yabo no mu masanamu yabo no muri fizike matubabona kari abantu b'Imana ariko Simon nitunabajaje ngesima kuko nk'ubu sinzi nimba uza kubutinya kwivugira kuri kamera byo kugora kumpa karorero k'umuntu umwe wenyene uhava uvuga ati none nkanaka ntubona ko faking abantu hari akarorero uhavuma shaka duhagarare ukano kuvuga ati nitubajaje uhava usanga tubabeshe kete wowe ufite akarorero uvuga ati naka nimbone menga arakijijwe indani nibingira hari uza kumbwira yaba ari nk'uwo turi kumwe je nari kubivuga kubera kandi cyo tukabivugana nawe kubera ijambo rivuga ati mukiranira imanza kuko urumva twe nitwe tuzokiranira imanza
rero kuko ariko imanza z'abanyamahanga zizocibwa n'Imana. Rero we nimba uri mwene data wowe kukwicarika tukakubwira ati ibi bintu ibi n'ibi birumvikana, ariko kubera ntazi aho begamiye sishobora kubashira urubanza kuko ijambo rivuga ati n'abari mwe mwisuzuma mbenga ntimwiyitse. Yega bariyizi nk'ubu ndamuvuze nyene areka kuvuga uwari w'icari n'ivyo ahagazeko, naho ubundi ariyizi, nta muntu atiyizi. Uwo atiyizi nawe ni wawe undi ushaka no kubwira ati kiri ku rugi niwe kirondera, ariko niwakora neza urashimwa. Nashaka kuvyumva birangira akoze nabi. None Gasemane, we nk'umuntu yarokotse yamenye ukuri, wowe uhora ufata akanya ukaja ku mavi ugasengera bene so wasize inyuma? Wewe usengera umuntu nawe adashoboye kwisengera? Ndaguhevye kabisa. Agakiza. Nego uravuga ati Mana hantu nahoze tabara banaka kubera we ndumva harabuze. Yesu agakiza yaduhaye karifi. Yaba mizirima, yaba bakatolika, yaba budiste, mu bana ku gakiza kahawe barimwo batagacakira baragahawe. Ariko gusengeranira hagati ya bene so navyo nyene ijambo ry'Imana rirabivuga, gusengeranira canke gusengera nk'uwawe ataramenya Imana. Rero ijambo rivuga ati abo bantu ntubanyingingire kuko naramaze kubakura ku mutima, narabaretse ngo basenge ibimenyetso byo kwijuru. Abo bantu Imana yavuze ntubanyingingire, wewe niwaza kubingingira Imana niyo Imana yarabivuze ati ntubanyingingire, nimba kugira uruhira ubusa. No kuvuga iwawe byo gufata umwanya ngo uriko urasengera umuntu ngo naka nahinduke ngo wafashe ibifungo waduza imisozi, ibyo si ibyawe nta nibyo wemera kabisa. Nese ndi kungwana no guhinduka nshitse gukiranuka, nabo niyigwaneho basanze ndamufashe. Mugabo ntuje kwikorera imitwaro y'abandi. Nawe yase kuyikorerera we bwiwe. Come on. Umuntu bwiwe yase guhinduka, wowe muhindukiza gute? Nimiburi umuntu nizamuwe nakubwiye, nimiburi umuntu aje akavuga ati Simonana niwe ndikunda nanigwa. Bona no tsinda gute, bona umfashirizayo, bona no ba successful gute, bona no tobora gute. Aho ca ndamuhubura nkamwereka inzira. Okay. Ariko mu gihe uwo muntu bwiwe atazanye izo ntege nke, n'uwo mutima wo kumvira, n'uwo mutima wo guca bugufi, nukuri naho gero umufashe ugira umenekera ubusa. Kabisa filozofi niyo. Simon kwakiriye abaruho twitega kuzogaruka ryari Simon? Muri filime je ndashaka gukora mbere muko kwa mbere. Oya. Ndashaka gukora kandi ntegerezwa gukora. Wow. N'abansi banje bavyumve ndashaka gukora kandi ntuzonzibira ko nshaka gukora, kuko we nturi jewe ngo mbuze gukora. Oya, ndashaka gukora kandi n'uzonzibira nagira ndamuha amakuru atari meza yuko atazonzibira bimukundiye. Akantu kantaye ubwoba muri byinshi wavuze ni kamwe ko kuvuga yuko uraje kuyobora, uraje kubaganza kubera uba akarere kose warakamenye. Nahise ngira ubwoba ugeze aho hantu. Muri filime urabona abasitari basigaye bariga Simon. Ntubona ko kudugira mwa bano bantu byo kuvuna? Ntubona ko bigoye kugira uje ku marevo bariko witwa umuyobozi? None revo ni iki? Revo ni ugutera intambwe. Je nateye amatambwe pani intambwe. Diko icyo turico kirakomeye gusumba icyo abantu babona. Wateye amatambwe. Kirakomeye n'amafaranga gusa ngira jasigara ndabatwara. Evuze amafaranga nta muntu n'umwe udakoresha. Ariko urabona ko batwara koko. None inde unanira gutwara nazanya amafaranga. Bisigura yuko ubu n'ingodo uripanze byose. Ngira umuntu ngaha kwiyise atoja hasi atotuza yabonye amafaranga. Barinze bayita musema kweri gashaha. Bisigura yuko ubu Simon aragaruka mu kwa mbere azazanya amafaranga, ubumenyi no kwikorera ko ku mpande zose. Neza cyane. Ni ntanagaruka hari byo nzoba ndiko ndiga kubera aba bantu nasanze abantu ba filime nasanze bagoye cyane. Bisaba yuko kubana nabo ko wigira nkabo, bisaba yuko twenga nkabo, bisaba yuko
uvuga nk'abo bisabe kugenda nk'abo ariko uzi abo mugendana abari bo kubera Yesu yabanye na Yuda aziko Yuda ari umusuma akunda kano ariko barabana ntigera mwirukana ntigera mubwira ati wewe uyu n'uyu ariko yarabanye nawe. Rero amakosa menshi dukora kubona umuntu kunanirwa no gusiporuta kubona n'ingeso z'umuntu ugaca wiruka ugaca uvuga ibi n'ibi ubu ni ukubana n'indyarya ukabana n'abantu bazima izo ndyarya mukabana neza ukazereka ko ata kibazo. Gusa filime ndundi ino minsi nyene irimwo utubazo twishi ari nayo mpamvu ubona byanse kandi urumva bafitanye inzigo bafitanye ishari bagomba kugiranira urukundo kugira ngo bashike baraza mu maransema bagashigikirana ariko bashigikirana fizikema ariko nibaza ko badashigikirana spirituelema canke kubw'urukundo. Ariko bino bintu mfasha duhurize kwa kino kintu. Ibyo bintu uri kuravuga burya nta industry nimwe bitarimo, nta company nimwe bitabamo. Genda no mukamenge urabe nk'imiryango 10 y'abantu badandaza ifu. Uza gusanga basharikana hagati ya. Genda mu badandaza b'impuzu, genda mu bantu badandaza imiduga, abantu bafite amahoteli, harimo akantu ko gupingana guhakingana. Bino bintu rero ntitubibone muri cinema gusa, ahubwo tubibone ahandi hantu hari hose habameze ikintu haba hari ikintu gisa na competition. Iyo muri ko murakompeta iyo umuntu atavyumva usanga harimo n'ibintu bya negativite muri we. Rero numva tutobigomeza muri filime gusa tubibona n'ahandi hantu hama nkuko abivuze umwe wese arayi imikenyuro yiwe arabo burya ari karabaho wewe umenye ukubana nawe suko gusa urumva filime ni ikintu udakora kigarukire kuri wewe gusa ariko ujya umuntu adandaza mu Kamenge ariko adandaza we n'umuryango wiwe ariko nawe nimba ari karapima ifu iyo faro umuntu aza kuyigura yijane muhira none ayijana muri public ayijana on the public ayijana all over the world ayijana mu rugo iwe rero izi filime ari kumenye ni gikorwa kiza gufata isi ni gikorwa kiza guhindura abantu ko filime nyinshi ziba zirimo inyigisho zishaka gufasha abantu kandi nabyiza yuko abakora filime benshi asanzwe abe no muri gospel cyari ikintu cyiza baratangiramo n'ubutumwa bwiza uzi ko abantu bagenda barahinduka kubera zijya filime none nyene uragaruka ukavuga ko menga zarinjiranywe n'imbigute kandi ziriko zirahindura abantu ega na Satani arahindura nabona ko muri movies hari aba influencer benshi na Satani arahindura abantu ntibamuhindukirire ariko bakarangira bagiye kumana kuko Satani mwanya umwe yoba n'umukozi w'Imana none Satani aguteje ibibazo bikarangira wirukiye ku Mana muri uwo mwanya babaye nk'igikoresho kabisa cyo ndacemera abaye nk'igikoresho cyo mu mugambi w'Imana gusa keje niyo mpamvu Imana ivuze ubwenge bwinshi urenge yuko umuntu yiyumvira niyo mpamvu kuyumvira Satani baza ko yihenda cyane kuyumvira ngagira kanga abantu bose ngo bace bagenda bamwunamira twese twojya kumwunamira ntibikunda zima kumuvuga Satani keshe ragukanga kugira ngo ushe wiruka kuri we rero ubu bamaze kugukanga bavuga ati je siniruka wowe unkanga nkande kandi nijuru warimo warayitaye zima kumuvuga nk'uwamubonye menga muramaze guhura inde Satani nahuye n'abakozi biwe bana Simon nahuye n'abakozi biwe rero nimba hari igikorwa abantu ariko bakora filime ariko barafasha population kugira abantu bahinduke kugira abantu babe bazima kugira abantu kuko filime keshi yerekana ibibazo biri muri societe ikerekana n'uruhande ivyo bibazo biza guhera rero nimba hari ibyiza abantu ariko barakora ni lazima Satani abavurunganye abatezemo twa tuntu uzi ko uyu munsi ahantu isi irikiraja filime ari kintu kimwe mu bintu bikomeye biriko birafata abantu biriko birazimiza abantu mu buryo batazi ariko ni naco n'ubundi gikomeye kiriko kiragirane kirigisha abantu kikabazimurura sinzi ko kiriko kizimiza abantu kurundi ruhande kiriko kirabazimurura
tubonemo ivyo bibiri. Rero uribaza urazi ko filime ivuga ku bintu bya Yesu Kristo, byo kuza kwa Yesu Kristo, by'ububasha bw'Imana, by'ubushobozi bw'Imana. Uyu munsi muri Hollywood iyo filime idashaka gukorerwayo. Izo ntibakizemera ntibikunda. Uribaza impamvu kuva mu 1979 muri September niho ijya filime ya imibabaro ya Yesu Kristo yasohoka. Ibitango ya Yesu reka twite ya Yesu mu Kirundi, kuko hariho Passion of Messiah hamwe ni ya Jesus. Rero kuva izo filime zisohotse cyane yakinye ujya Brian Deacon, hari n'abantu bazi ngo ujya niwe Yesu, ndababwiza ukuri yuko atari we Yesu, yari umukinyi wa filime nka Beri canke nka kandi bakinyi muzi ujya n'umukinyi, abantu baragenda bagafasha ijya foto ko ari we Yesu. Nta Yesu ujya n'umuntu bifashishije mu kugira abantu batahure ivyabaye. Rero ijya filime imaze gusohoka yaratumye abantu atari bake bakizwa, iratuma abantu atari bake bakunda Yesu Kristo, iratuma abantu atari bake bamenya misiyo Yesu yayimuzanye ku isi, kuko ibintu nka byose byakinye ni biri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Rero byaratumye abantu bijya bintu babitahura gusumba gusoma, kubera babibona nk'amasanamu. Rero wa mugwanizi umwe yahereye ubwa mbere ashaka ko tutaba mu mahoro, tutaba mu byiza, tutaba mu mugisha w'Imana, tutagira amafaranga, tutaba mu munezero, tutubaka ingo zikomeye. Yagumye agwana aravuga ati ndatsinzwe ubugira kandi, kuko yamye atsindwa. Sofe gusa ahantu yashe kuheyisisa gatoya yahenda Eva, ariko nyuma ya Eva ibikorwa byinshi yagiye aragerageza, yagiye arananirwa, yagiye aratsindwa. Rero aravuga ati yamara rero ndakubiswe ikindi gitego, ndakubiswe ikindi gitsindo. Niyo mpamvu jewe bya sinemera football. Uri kuraraba kuno football irimo ibintu by'ibitsindo, ibintu byo gutsinda, ariko usanga umuntu akunda football gusumba Imana, ikintu nibibaho ico kibanza. Ahubwo football ari ukwiye kuyemera, kubera nimba hari akarorero kabayeho k'intsinzi, ni intsinzi Yesu Kristo yagize avuye ku musaraba no gucungura abantu. None se dukwiye guserebura, uza guserebura football, uza guserebura Barcelona na Real gute? None numva ko ari ubundi burorero bw'ibintu bitegereza kuburana bigatsinda, kandi Imana n'umufana w'urugamba. Imana irakunda urugamba rega. Yego, none mbye biri muri systeme y'Imana. Ibyo je sinshobora kubijajinga, ariko navyo nyene amasade yatanguriye he basi. Cyangwa wocyoherwa nk'ubu Barcelona ari abapanikote na Real dufata abafeka abo batakanye. Je numva mengana aho hantu. Oya abo ni bamwe kuko bubakiye kuri Yesu Kristo, sofe ko nyine hari abagenda barinjiza mu tundi tu, ariko bubakiye ko numwe. Kuko cyo tumubwira ati ega hari abana b'Imana n'abana b'inzoka, hoba rukino. Rero banza wiyumvire ati football yaje gute, ajya amastade ahora akorerwamo ibiki. Ajya amastade yatanguye bagira ibibuga abantu bakwica abakozi b'Imana bakagenda bagasohora intambwe zikabajya bajya bami bakaja kururera. Hajya bijya bivuga niko byata. Amastade yavuye. Ako Simon nani Bujumba tuza amashengero yahora ari ububare. Barayahinduye no musa abantu barasenga neza bagatamba igisirimba atakibazo. Yahora ari ububare. Nta masengero uzi, ahubwo hari nayo usanga vendredi hahiye. Bazanga dimanche pastor ari karamuka. Yari mwakabari uri kutaribona. Wowe ukabona ari urushengero n'amaso yawe, ariko indani nakabare kariyo ni bwaje ni yana. Simon reka ndagushimire wakoze kuza, dusubire for the next kabisa, warukumugisha ko kwakira. Rero wowe iyo twahuye turategeza kuvuga, dusubire mu kindi kiganiro Simon. Dusubire mu kindi kiganiro. Nta kibazo, gusa sinabwo yaze kugusigura ku bantu ka filime. Ka filime nturagaheza? Sindagaheza. Karangize. Ntunjanira. Gaheza tugaherezeko. Ni byiza ko tuvuga kugira uwumva yumve. Yego. Uri no gutwi yumve. Hari umuntu ashaka gukirira mu byo yumvise. Yego. Hari n'uwapfira mu byo yumvise. Nibaza yuko uyu munsi n'abantu bake bashaka gupfira mu byo ndiko ndavuga. Nibaza ko ufise amatwi yumvise agashira mu ngiro arahinduka.
mugo wiciye y'igiti nibwo uvuga gute ntaco ashobora guhindura kabisa igifu ushaka nawe gisekura mu isekuru ntigishaka guhindura rero ibifu nibibandanye bipfe hama abazima babandanye ubundi ko mbwira abazima ibifu vyo nibibandanye bipfa filime rero imaze ku ijya filime ya Yesu imaze kuba celebrate ko niyo filime yatwaye amafaranga menshi n'amafaranga yagiyemo gushika uyu munsi ngira ntaragaruka inguri mu mafilime yatwaye amafaranga menshi nivyo rero Satani yarabonye ko atsinzwe amaze kubona ijya filime ibintu ikoze ku isi amaze kubona ijya filime abantu iri kigarukana yego kugakiza no kumenya mission umwami Yesu Kristo yari afise rero kiravuga ati ko birinze bigenda uko ndasinzwe reka naje nige strategy yo gufata abantu nciye muri ya filime nyine burya niwaza guharuruza gusanga inyuma y'ijya filime ya Yesu niho hatanguye kuba promotion ya pornography niho hatanguye kuba filime z'amademo z'amavampire za Mortal Kombat za Spider-Man za Avengers imva filime z'imizimu filime z'abapfumu filime z'ama-esprit filime z'umuntu aguruka filime z'umuntu akora ibitangaza mbere filime zari zihari ava y'ijya filime ya Yesu zari filime z'aba Noa z'aba Dawidi z'aba Goliyati n'aba Dawidi bagwana z'iki n'iki nyuma yaho no hashi hatangura kuza filime z'ibintu by'amavampire ama-esprit biki n'ibiki none nka Mortal Kombat ubona batabura umuntu iki rutirigongo kose bakarukuramo mbwira rero ukuntu umuntu uzozakumuhenda ko Yesu uzozakurira ubonye Yesu bamuteye umusumari ku kuguru wabonye batabura umuntu umugongo reka bashobora kumutabura ugasanga bariko bavuga nko mu vyashiro Yohana bavuga ati umuntu wese atazoba yaragororekeye Imana bazomutabura nka kono mubonye dutabuye aho tuja hiye urumva ujya filime nabijya ubona ko ari bibi bishobora kuvamwe ivyiza bitewe na message bashatse gutanga oya hadiko kwandika filime hari ikintu bitwa Bible ijya Bible nibirimo igicapu c'ibintu muza gukina rero mwe nimba ubona filime yakozwe hari umuntu yicaye aravuga ati arapanga ide ya filime arapanga ikintu bitwa synopsis arapanga ikintu bitwa note d'intention ligne d'intrigue arapanga ikintu bita action narrative arapanga ikintu bita filime izokinirwahe filime arapanga umuntu bitwa mu antagoniste n'umupantagoniste niko ubona uwutsindwa n'uwusinda ibyo bintu byose rero jya muntu agiye kumpapuro arafite igicapu muriwe ashaka kwereka isi rero urumva nyuma y'ijya filime ya Yesu haciye haza amafilime yo gukinyiza canke kuminimiza ijya filime ya Yesu kubera ubutumwa bwarimo rero uyu munsi hana filime zihari ku isi ni filime gusa zo kwerekana ubushobozi bw'umuntu ubushobozi ubwenge bw'abantu rero filime ni ikintu gikomeye we naho ukibona uko rero nimba filime zariko zirigisha abantu filime n'abazikina zirigisha abantu zihanura abantu bitari byiza biroroshe ko umugwanizi azicamo canke akadurumbanya abariko barazikina narijya bariko barazikina ata n'urukundo bahagaze mu ngeso mbi rero urumva biruko gusa niyo mpamvu je ninazikora nzokora izirimo ubuntu kandi na business ndavyumva utegereza gukosora ivyo ariko uravuga nk'amakosa ivyo byateye bitari byiza kano abandi benshi bavuga yuko babura hano ugashire mu kuvuga business na gospel gidi gospel nashatse kuvuga habonekamo akantu ka touche yo kwamamaza ubukuru bw'Imana je nuko nagutahuye canke izindi nyigisho ziri fonde zihindura isi mu kuyigira neza gusumba kuyonona kandi nawe ukabura isire y'ivyo ugira uhindure nzoza guhindura gukuraho ikinyoma nawe uri amamwambasaderi w'ikinyoma n'ibikunde kiruhenda abantu n'Imana ntisoshoboka gusa filime nibakore kandi bayikore nka business bayikore nk'ikintu gishaka kwigisha abantu gishaka guhindura abantu bareke kuja kurondereramwo abagabo canke abagore rero umva filime nibakore bamenye ivyo ariko bakora kandi bahagararira icyo bari bareke kwigira bajya atari bajya bareke kubesha bareke gukina urukundo batagira bareke gukina kubana neza batagira
ahubwo bahagarare nyene tije mpagaze aha bijya ukina tubone ko ari byo uriko urakina tubone ko ari nari byo bamureke guhenda abantu n'Imana hamwe ibintu bizoca bigenda neza hamwe n'abakora gospel nyene uko nyene kuko benshi mo muri filime bari no muri gospel byose bive ku murongo nimba uri kuri tazira Imana canke uhimbaza Imana ubuhimbaza Imana nyene ureke kutunyangika amanyanga atagira hafatiye tagira umutwe n'amaguru kuko ibintu byose nimba ivyo ukora bikore wisunga ivy'impwemu ureke kwisunga ivy'umubiri kuko ni wisunga ivy'umubiri uzorira rero uri no gutwi niyumve umuntu wese amenye ico akora mukore business muronka amafaranga kugira ngo ibintu bigende neza Yesu ndagaruka muri filime nta bwoba na bumwe mfise ndahumurije n'abantu bizobabaza bumve bazobabare bashaka biyahure cyo bameneke ariko filime it's my career ntegezwa kuyikora ko ni kariyeri yanje kandi ndazi ico nzobanze kwigisha abantu nabajya nyene nzobakinako kubera ndabazi uwo ntazi senzi nyina murakoze cyane mugira mubawe